Turamukije mwese muri kumara televiziyo Hitaje, twizera ko muguwe neza muri hose, tunabakaze muri kino c'ishengero, aho twizera ko muri benshi muri kurikirana ikiganiro kirya gitanga umuco ku bibazo bitandukanye abantu bibaza mu buzima bwa misi yose. Rero uno munsi turafise umutumire adasanzwe aza kutuyagira ku bijanye n'iremwa, ukuntu Imana yaremye ibintu n'impamvu yabiremye. Rero nashaka ndamuha umwanya yidondere ko adukurikirana. Murakoze cyane gusubira kandi kuntumira. Nitwa Jimmy Irambona, nk'abasanzwe mfise umuhamagaro ku buzima bwanje w'intumwa, hama nk'abasanzwe kandi ubu tuvugana ndi mu ishengero wa Sis Christian Center mu Kinindo. Murakoze cyane katabahaye kandi mu kiganiro c'ishengero, twizera ko zogira ibihe byiza hamwe namwe. Rero gena cuno munsi ni ngana kidasanzwe aho zo kuyagana mu kubijanye n'ukuntu Imana yaremye ibintu. Abantu batandukanye barafite ukuntu batahura ukuntu Imana yaremye umuntu. Baravuga ati umuntu yavuye muri ibi nibi inye. Urumva ni ivyimbo bihari ku isi, bamwe bakavyizera abantu bavyizera, abandi bakabiga kibazo. Mwotubwira mbega Imana yaremye gute umuntu? Murakoze cyane kuri ico kibazo. Reka twebwe abizera dufatira ku cijambo ry'Imana rivuga. Reka ndabasomera ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'Itanguriro, Itanguriro ikigabane ca mbere, usomye ku murongo wa 26 niho tubona batwereka ahantu hambere Imana iri kwirarema ibintu bitandukanye. Hama ku murongo wa 26 batwereka ukungene Imana yaremye umuntu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Itanguriro ikigabane ca mbere umurongo wa 26 ngo Imana iravuga iti tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe, aganza amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibitungano n'isi yose n'ivyikwega vyose bigenda bikwega inda hasi. Ni kuvuga ngo kuri iki kibazo mu mbajije turiko turasoma ijambo ry'Imana, Imana iratwereka yuko Imana mu kurema umuntu yo nyene ubwayo yaribwiye. Iravuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Kumbure ndakunda kukivuga kugira ngo abantu bagitahure. Niho ucubona agaciro k'umwana w'umuntu. Hajya umuntu afise agaciro kanini gusumba abamarayika, gusumba ivyaremwe vyose. Ndakubwira impamvu Petro. Ni kubera yuko igihe Imana yarema nk'akarorero, igihe Imana yarema amafi, Imana niyigeze yibwira yo nyene. Imana yabwiye amazi, irategeka amazi, ni kuvuga ivyo yaremye. Yari yaremye amazi, hama iravuga ati mu mazi ni have amafi n'ibintu vyose bifatanye navyo. Igihe Imana yarema ibi bintu tubona, ibiti, ibitegwa, Imana yategetse ivu. Iravuga ati mwivu ni havemwe ibiribwa, ni havemwe ibitegwa, ni havemwe ibiti biva mwivu. Urumva? Mugabo hageze ku muntu, Imana igiriremo umuntu, iyo nyene iciribwira. Iciravuga ngo tureme umuntu. Mu yandi majambo ahantu Bibiliya ivuga ngo usoma Bibiliya ikavuga ngo ico bita ngo le conseil de Dieu, le conseil yarakoranye. Ni kuvuga ngo Imana ubwayo dans sa trinité mu butatu. Imana Data, Imana Mwana, Imana mutima mweranda. Irakorana iravuga ngo tureme umuntu. Niyo mpamvu handitse ngo tureme. Uwo mengo si umuntu. Ntiyavuze ati reka ndeme. Bibiliya ivuga ngo tureme, bisigura mwarenze babiri. Canke ivyo ari vyo vyose warenze umwe. Ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe. Imana yaribwiye yo nyene kuri iki kibazo. Niyo mpamvu bica bitwereka yuko umuntu burya afise agaciro kanini gose imbere y'Imana. Kuko we ukungene yaremwe, igihe Imana yarema abamarayika, Imana yaravuze barabaho. Niyabanje kwibwira, yaravuze n'ama création yayo, la création angélique. Mugabe igeze ku muntu iravuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe. Ni kuvuga ngo ngaho harimo ikintu, iyo uvuze ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe, harimo ikintu ca mbere cyo gusa nayo, mugabe ca kabiri harimo n'ikintu cyo gukora nkayo. Ni ibintu bibiri dukeneye gutahura ngaho. Gusa n'Imana byo ngo reka tureme umuntu ase natwe. Ndiko ndibaza ikibazo, eske haraho ikibazo ati n'Imana n'umuzungu n'umwirabure n'umwarabu, Imana isa gute? Yego, iyo uri kurasoma ijambo ry'Imana, iki kintu cyo gusa ijambo riba riko ritwereka ikintu gikomeye ngaha.
twaremwe mu shusho yayo dusa n'Imana mu buryo turemwe. Akarorero ndabisigura mu Bitesalonika ba mbere igabane ca 5 umurongo wa 23 Paulo aratwereka yuko umuntu ni mpemu afise umushaha aba mu mubiri. Ni ikintu dusoma mu ijambo ry'Imana. Ubu rero iyo uri kuraraba iyo bavuze Bertrand canke bakavuga Jimmy ntibaba bavuze impwemu gusa, baba bavuze burya Jimmy arafise umushaha ni utuma jewe nawe ubona dutandukanye uburyo tumeze, ni personality ni tumeze cyo kimwe. Hari ivyo ukunda wewe, hari ibigumbagumba ibintu vyawe bikogwako, ni tumeze cyo kimwe. Ni umushaha wawe n'umubiri ni nka cyo kimwe. Rero iyo uri kuraraba Imana nayo irafise personality, irafise sinzi ingene no bishobora kubivuga mu Kirundi, ariko burya nk'akarorero yuko urasoma Bibiliya hari igihe uzosoma bavuze ngo nguhora hararaka. Urumva Imana irashaka kuraka. Hari handi naho usoma ugasanga nguhoraho ngo atwenga abansi biwe. Urumva Imana irashaka gutwenga. Ivyo ni ibintu Imana yaremanye umuntu. Gusa ubudasa nuko Imana yo ibifise ara perfection, biratunganye. Niyo mpamvu nk'akarorero Imana irashaka kukubwira iti nk'ubu nk'akarorero azi ko Bibiliya twereka yuko ishari atari ikintu ciza. Mugabo uri kurasoma muri Bibiliya izokuvuga izokwereka yuko Imana ifise ishari geranda, in sainte jalousie. Mugabo kuri yo nigisubira kuba kibi. Kubera iyo itunganye gose uza gusanga waremwe mu ishusho yayo. Hari ukungene umeze nimba Bertrabona bazokubwira ngo inyonga zuhoraho. Imana irabona nimba Berta yumva ijambo ry'Imana zo kuvugira ngo ugutwi kuhoraho ni kunaniwe